naye namwe ico nobasaba nuko mwobandanya murema kandi tuzi neza yuko iyi si Imana yaduhaye dutegeza kuyibungabunga tukayiteza imbere kugira turonke ibyo dufungura bituma tutaguma muri ya mwidodombo ya misi yose, kuko Imana ntiyemera umuntu yidodomba, sivyo? None Imana ntishobora gukunda uwidodomba. Uwidodomba biba vyerekana ko yahevye Imana, ntabazi ko bari kumwe, aba yavyibagiye. None rero muze murasubiza amaso inyuma muraba ivy'Imana yadukoreye kugira ngo mubone neza yuko iyakoze vya bindi atawe yagiye kandi izoguma itwongera imbere, tugaca tubona ko ari heza. Muga mutibutse iyo muva ntimuzomenya ko mugeze ari heza ngo mumenye yuko niyo tuja ari heza cyane. Twese rero tugende turaba ca gihugu turiko turategura, igihugu giteye imbere. Twaravuze twese ko mwaka 2040 ata murundi, ndabivuge neza, ata murundi azoba yikomba, umurundi azoba yifise. None wewe iwawe mu muryango ubona mu myaka nk'ubitanu uzoba utidodomba kukenye, tangura rero ukore guhera umunsi mu muryango iwawe. Umwe niyakora ubundi agakora, ubundi agakora, mu myaka atari myinshi muzosanga igihugu cyacu cyamaze gutera imbere, natwe dusigaye twicara mu bindi bihugu tubona yuko turi abantu b'abagabo. Hamwe babonye umurundi bavuga bati urya ni wa murundi, ca gihugu cifashe, ca gihugu kidasenga.